Itangwa ry'ubuzi hatisunzwe ubumenyi ni bimwe mu bituma ibisata bitandukanye vy'ubuzi ata musaruro ukwiye uboneka. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Uricom asigura ko hakwiye gukoreshwa ibibazo mu itangwa ry'ubuzi. Mu bisanzwe abantu baronka akazi bagomba kuba ari abantu bahawe akazi bakoresheje ibibazo kugira ngo bashobore kuzana ico do kwita rendement canke resultat. Ivyo rero kugeza n'uno munsi mu vy'ukuri tubona nka kino gihugu cacu bitarafata inzira. Abantu benshi binjira mu buzi bwa leta kritere ni zibiri. N'umugambi utwara kritere ya kabiri no kubuzinanye n'umuntu kanaka. Ivyo rero nimwe bita favoritisme, le clientelisme, le nepotisme. Ivyo bintu nibishobora gutuma igihugu cubakwa. Mugabo ikintu bitwa la gouvernance, la bonne gouvernance de la chose publique. Ivyo usanga abashinwa, abarusiya, Korea yo mu buraruko, Amerika, ibihugu vyose bifite gutera imbere bishira imbere les critères de bonne gouvernance. Ivyo rero bitabishize imbere ntibikunda. Transparence, gouvernance, hanyuma redevabilité, ivyo yabiza imbere. Mugabo twebwe nababwiye kintuze dukoresha nuko bukomeye mu mugambwe, nuko ba wiruka, nuko ba ufise umuntu ari imbere ashaka nizo critères. Ivyo rero ni bintu bituma niyo migambi yose uko turakora bidakunda. Nk'ubu ndabakaroro bijya bintu by'iyi vision y'ingero ubundi uzabwifashe mu 2040 kwiyumvira ko izoyishikako ivyo bintu bitabanje guhinduka kandi ngo bihere kubatwara ndababwije ukuri bizotugora ko twashika. Mugabo ndizera neza kubera hariho iyi prise de conscience kuri bamwe ndibaza neza ko bazobona yuko udashobora kubandanya ibintu bimeze gutyo. Tubibutse ko itangwa ry'ubuzi hisunzwe ikimenyane ari bimwe mu bishobora gutuma ubumenyi mu mashure busubira inyuma.